ndakuramukije wewe udahema kubana natwe amakuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kuri ya nayo yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV niho tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, igisata cya politiki, inkino, indero, umutekano ndetse n'ahandi hose amaze amakuru akabashikira ku gihe. Ni mu nyuma yo kubona rero tumaze gukora amatohoza yimbitse bivanye n'amasoko yacu yizewe. Reka rero tudatevye tubagezeho idonidano makuru agira yibandeko. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ni Nyeniteka Ndikuriyo Reveriyano ari kumwe n'umuryango wiwe yifatanije n'abakristo ba Paruwasi Makamba mu nkuka ya misa yo guhimbaza Pasika. Hari biriko birasabwa n'abenegihugu basabanya n'icubahiro President Ndayishimiye na nyakubahwa Edwin Baradahana umushikiranganje w'amagara y'abantu. Rero ari bariko barasabwa iki nicyo tubwira navyo tuze kubashikiriza muri aya makuru. Irani mu ntambara yo ku rugero rw'ahantu hose igisirikare ca America Special Operations Forces kivuga ko caguye ibihumbi by'abasirikare. Rero nibimeze gute aya makuru ndetse n'ayandi aherekeranya n'umutwe witwaje ibigwanisho wa Red Tabara ndetse n'ayandi niyo tugira tuze tubashikirize kuri donido ry'aya makuru. Ubucyo usabwa cyangwa se cyo tegerezwa no gukomeza kubana natwe maze ukaba ku gihe kuri utari bafite na subscribe cyangwa se sabone bivanye n'uri mukoresha kuri YouTube. Icyo tegerezwa no gufyonda ko maze amakuru akajya gushikira ku gihe. Ni mu nyuma yo kubona notification mu gihe wafyonze no kukayogera. Reka rero tudatevye tubagezeho idonido ry'aya makuru. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo ari kumwe n'umuryango wiwe yifatanije n'abakristo ba Paruwase Makamba mu nkuka ya misa yo guhimbaza Pasika no mu gusangira umunezero uwo munsi wa karohoro ku bakristo bo mu Burundi no ku isi yose. Nyeniteka Ndikuriyo Reveriyano yibukije abakristo ko Pasika ari akaryo keza ko kwiyubaka mu mitima no kwisuzuma, gutsimbataza urukundo no gukomeza ubumwe. Kujyana neza mu yandi makuru, Nyenicubahiro President Ndayishimiye na nyakubahwa Edwin Baradahana umushikiranganje w'amagara y'abantu. Igihugu murongoye kiri ahatemba mu bisata vyose bigize igihugu, ariko hageze ku gisata c'amagara y'abantu numva nto kwihangana n'ukuri. Iki ni igisata gikomeye cyane mu buzima bw'igihugu kandi gikenera amafaranga menshi cyane kugira ntigihungabane. Banyakubahwa, amavuriro nka yose mu gihugu nta miti agira. Abanyagihugu babuze ayo bacira n'ayo bamira mu gihe n'ikarata yo kwivuriza ko ataco ikibamariye kuko ibitaro vyinshi izo karata atagaciro bakiyiha kuko vyaheraniwe amafaranga menshi ya leta yacu. Rero nukuri nihagire igikozwe. Mu minsi ya vuba cyane hari ikiganiro cyabaye gikozwe na Ines Gakiza umumenyesha makuru akorera RPA hamwe n'umukuru wa Red Tabara ari Wedo Daresi Bayaga. Umukuru wa Red Tabara yarabajijwe ibibazo bitandukanye harimwo kubazwa aho bakorera, intego baba bafise, umubano hagati n'iyindi mihari boba baturanye nayo mwishamba ndetse n'ibindi bibazo
vy'inkoramutima bigiye bitandukanye. Duhereye ku kabazo ka mbere, yaravuze ko batuye mu museruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku bijanye n'umubano bafitanye n'iyindi mihari, yaremeje ko ata bibazo bafitanye nabo kuko bobo umwansi bahanganye ari ubutegetsi bwa CNDD FDD. Intego yabo nuko ngo igihe nicagera bazotaha mu gihugu kandi igihe gishize atarico gisigaye. Bayaga yarabajijwe kandi ko hoba hari iyindi mihari y'inyeshyamba yoba irwanya intwaro ya CNDD FDD. Yishyuye ko atawundi mugwi azi keretse FNL. Hari ibibazo byinshi yagiye abazwa n'abantu batandukanye ku muhora wa telefone, ni nkaho atavyishyuye mu buryo bunoze ku buryo abumvirije ico kiganiro batanyuzwe. Rero aya ndi makuru tubafisiye. Irani mu ntambara yo ku rugero rw'ahantu hafi. Igisirikare ca America Special Operations Forces kivuga ko caguye ibihumbi vy'abasirikare ba Irani n'abagwanyi babasije bari bagiye guhungabanya igikorwa co gukiza umupilote wabo. Rero ubutumwa burerekana uburyo ibikorwa vy'ingabo za Amerika vyagenze neza mu gihe c'ubutwari bwo gukiza abakozi babo. Yandi makuru ubugira kandi, Antonio Guterres yarasubiriye kwikora mu gahogo asaba ko leta y'Zunze Ubumwe za Amerika zihagarika intambara zatanguje kuri Iran. Abicishije ku rubuga rwiwe akoresha kuri X, Guterres yagize ati: ubutumwa bwanje buratahuritse kuri mwebwe USA na Israel. Nico gihe gihagije kugira muhagarike intambara iyo iriko irakorako ikiremwa muntu ikanateza n'ihungabana rikomeye ry'ubutunzi mw'isi. Kuri Iran hagarika gutera ababanyi banyu. Amatati ahagarara mu gihe indongozi zahisemwo inzira y'ibiganiro kurusha gusambura, kandi amahirwe arahari ko iyo nzira igishoboka kandi mubishatse vyotangura ubunyene. Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu, akunzwe kwagirizwa k'ivyo avuga bisa nko kuririmba n'irya ishirahamwe aserukira ritarigera rifata ingingo n'imwe yoza ivuguruza ivy'Amerika idashaka. Rero nguko niyo makuru twagira tubashikirize none. Dushimira wewe Diamond kuba natwe ku makuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kure yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV niho tubashikiriza amakuru atandukanye, kandi kuri Isange TV tubashikiriza amakuru gose yakura amatohoza yimbitse bivanye n'amasoko yacu yizewe. Reka rero kuri we tutatanguranye tukwibutse zimwe mu nkuru aya makuru yagize yibandako. Rero Reverien Mushikiranganje wa mbere Reverien Ndikuriyo yaje kuba rero agaragara aho mu kwizihiza misa ya Pasika. Rero ari kumwe n'abanyagihugu abifuriza kugira Pasika nziza. Ni mu gihe rero hariko hizihizwa izuka rya Yesu rero mwisi yose ndetse no
mu Burundi nk'uko muri ko mubyumva. Naho mu yandi makuru, intambara ya Iran na Amerika irakomeje guteza ibibazo kandi rero ariko Antonio Guterres yasavye Amerika ko yahagarika intambara iriko igaba kuri Iran, reka abandi bakagiriza Antonio Guterres ko ivyashikirije atagira ingingo atoye kugira abone umuti w'ico kibazo. Rero aya niyo makuru twari tubafisiye none, reka dushimire wewe kandi mukomeze kugira amahoro y'Imana, iteka n'umunezero ntangere kuba tubafise.